Kwigenekerezo rya 2020 no mwaka mukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo aherekejwe n'ivyegera vyiwe banyakubahwa Space Caritas nje barikanuye na Niseni yo ngabo abakenguzamateka n'abakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka baragendeye ikibanza kiriko kirazugwamwe ibisigarira by'abene gihugu bagandaguwe mu gwimo go mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 kiri kinkengera y'uruzi Ruvubu ku musozi Bukirasazi wa commune Shombo mu ntara ya Karusi. Ivyo bisigarira biriko bishigwa habona n'umugujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe. Muri ico kibanza bivugwa ko hoba hari ibinogo rusange bishika 18 muri vyo hamaze gufurugwa ibishika kundwi kuvija kigogwa gitanguye. Umurwi severe ukaba watanguye kuzura ivyo bisigarira kuva ku munsi wa mbere genekerezo rya 2020 no mwaka mu minsi ibiri gusa hakaba hari hamaze kuzugwa ibisigarira biri mu binogo bibiri vyabishwe bakongera gatabwayo barenga gato 1200. Umunsi wa mbere bazuye ivy'abantu 400, umunsi ugira kabiri bazura ivy'abantu baba 900. Umwene gihugu yarapfungiwe Igitega mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 akaba kandi yari mu bahamba bagandagurwa bagatabwa muri ivyo binogo rusangi. Yarasiguriye abakenguzamateka ingene igandagurwa ry'abo bantu bahambwa aho ku Ruvubu ryagenda kuva bagifungwa kugeza bagandagurwe. Bari babwiye delegiteri wa Pirizo ubu rero delegiteri twiyege kuvyukuri dukeneye kuduha abanyororo 12 baza kudufasha aba bantu bazanwa n'imiduga kuko sabo gukira nabo gupfa gucyo nyene yeme bagaca batwebwe rero delegiteri aca araduhereza nyabasoka nyene babikora batandatu hejuru kuyikamyo bandi batandatu hasi tukibakura mu Ipirizo baca badutegeka ngo umwe wese munyororo umwe wese nukubaboha yeme imihotora yongira ngo yari yagwirinda ko bari nukubaboha rero twababoha gutya duhejeje kubaboha ikamyo zibiri urazi ngo yari kuribo uwahegimanga ngo baba bapfu abanze gupfa oya baba bakanura yego uwahegimanga ngo ntibambobohe basha nukuri ntabesha baramufata bakamusekanisha n'ikibambazi ngo ruharero bakubohe bakamukubita ibirato emwe bagasa bamusekanisha iki bakagisekanisha n'ikibambazi ca Pirizo ngo ruharero shaba kubohe ngo ubuhongira ngo yamanyama arahumuye twaheza rero muri iryo joro rya saa 9 tugaca tubaboha urumva imashini iraha ku Ruvubu yaze kwimba tuhejeje kubaboha tugaca tubazana mu muduga rero kimwe twebwe twaza tuhagararanye n'abasoda guca nabo bari mu ikamyo impira hirya guca hirya gatonya dusice ngaha rero kuruzi aha kuruzi twasika inyonki ziriko ziravuga abararira ngaha ari bo bamwe bita bajerere baca bababwira ati ubu nyene duga iyo ruguru ngo kwibarabara ruguru ngo ntihagire nimwe dusubira kubona ngaha twebwe rero tugaca rero dukora akazi badutegetse nuko tugapakurura imodoka ari ubwa mbere irimwo abantu ukamenya twaba tubazi igitigiri tugapakurura iya mbere turayihejeje kubasira mu kinogo tubasize mu kinogo rero mu kinogo twasirayo batandatu tubakura mu muduga umusoto umwe rero yarasumwe uwundi arasu uwundi arasu uwundi kugira kuri batandatu ubwo nyene abandi tugasa twungikanya ko tubajana mu kinogo nyene bakuye batandatu umusoto umwe wese arasumwe kugeza hiyo modoka yose ihera gutyo ariko babica iyo rero imodoka iheze gutyo ico kimasini kikaca kiza rero bijya kucimbye kigasuguma kibapakira ko hejuru bo aho rero kikaca cimba ikindi kinogo ca kabiri kikaca kisubira kumba ikinogo ca kabiri ico kinogo ca kabiri giheze tukaca dutandukira iyindi kamyo iyo yindi kamyo tugapakurura kugeza
aho bageraho urudogo rugera nyene bwuzuye imashini igacisubira ikaza ikabapakira kubivumbaka icako emwe urazi kundi ikora nuko ico kinogo kigira kabiri biheze imashini yacihaguruka igafata kayira n'igitega mu nyuma byaheze gute kugira uruce kw'icumu nzika kw'icumu yemwe nazene haswe kugendamwo twega abanyororo nyene ndi twahindukana baraduhindutse abanyororo nkatwe dufungana kandi abo banyororo rero yari zina mutuci nibo baduhinduka mu kutwica kandi bagateketwa n'abasoda ngo genda ngo bajya abanyororo b'abahutu ngo bacekere ngo musigaze burya ngo bwantaho wewe wari muri ntaho wagumye ufunzwe nari nguze mugabo kubera ko nari maze kubaka n'umugore namusize mu rugo ni nyene mfunzwe none uvuye muri prison ugaruka ngaha nyene ku mutumba yego uri mvuye narafunguye nyene ndataha ndasika abavyeyi banze baratangara uba hafi yo ngaha wewe aho haruguru nyene ruguru hariya ku masuri yo none mu muryango iwanyu hari abapfuye mu muryango iwacu hariho mwene wacu yagiye aho hariho n'abandi babiri nyene b'ababanyi bagiye abandi nabo urabona abantu intara zose baza barabakura mu yindi mitumba mu misozi none kugira ufunguwe byagenze gute gufungura siyewe kugira ngo mfungurwe nari maze y'umwaka n'amezi 10 ibyo bintu nyene byarabaye baduhamagaye ngo tuje gusamba abategetsi nyene abazizi bo muri sentare bariweze amadosiye yacu nico twafungiwe ngo mwebwe mbere ntimwirirwa murasamba ngo reka tubarondereye intuzeye imandi batahana mu mitahire kuyamagiriza barafunzwe ibisanzwe barapizone basanzwe nta bintu penale basanzeho baraza basanga bariko bagendera ico kibanza kirimwe ivyo binogo rusangi umukuru w'inama nkenguzamateka yarasiguye icatumye abakenguzamateka bagendera umurwi severe uriko uratunganya ico gikorwa nyakubahwa Ndikuriyo akaba yamenyesheje ko inama nkenguzamateka ishigikiye ivy'uwo murwi uriko urakora kandi ko bifuza ko kuri kuja habona gutyo ubwicanyi nk'ubwo ntibuze busubire kuba mu Burundi twashitse ngaha aho kwiga kuko bashigikira kubatera intege turavye igikorwa mwe kumuragira nyakubahwa cyangwa kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ariko ababaza ati nta ngaruka birashoboka ingaruka zirashoboka ko abantu ibihumbi uriko urabegeranya bizobura muga kandi duteza kumenya ukuri kugira ngo igihugu cyacu kibeho kizi ingene cyabayeho kahise gatugura kazoza iyo tuguma tutabibona bino bintu ntitwari kumenya n'ingore zabaye nka twe twavutse mu myaka aba bapfuye tubise imyaka 2 mugabo urabona ni benshi biduha ikigwa bizoduhindura bihindure abana bacu n'abuzukuru ingore zarabaye mugabo tuteza kumenya ukuri hanyuma tumenye ngene duhindura ngene zobaho mu myaka iza